amaboko atere haleluya haleluya reka kugira isoni reka kugira amakenga reka gukorwa n'isoni yo guhindurirwa ibihe naho waba uri mu isoko naho waba uri mu bitaro naho waba uri ahari hose naho waba uri mu gasho urashobora gutera haleluya yuko ubuzima bwawe buja guhindurwa n'ijambo y'umwami w'abami ndakubarira ngo rimwe kabiri gatatu tera haleluya haleluya birashoboka guhinduka. Umaze iminsi uri mu byaha, umaze iminsi ata amahoro ufise, umaze iminsi mu buboregwe, umaze iminsi mu busambanyi, umaze iminsi mu bapfumu, umaze iminsi ugendana n'abakugwanya n'abaguhiga, umaze iminsi mu gahinda, umaze iminsi wivayanga mu byondo, umaze iminsi uri mu rumogi, umaze iminsi uri mu busambanyi, umaze iminsi wivayanga mu byondo, umaze iminsi mpemu yaragiye, umaze iminsi wifatanya n'abakugwanya n'abaguca intege, umaze iminsi wumva amajwi akubarira ngo ntibishoboka, akubwira ngo karabaye, akubwira ngo ntibigikunda, akubwira ngo isi yasidutse, ariko nagomba ndakubarire ngo hari irindi jwi hari irindi jwi ry'umukunzi, hari irindi jwi ry'umukunzi, hari irindi jwi ry'umwami w'abantu, hari irindi jwi rya Yesu, hari irindi jwi ry'umugororotsi, hari irindi jwi ry'ubutananirwa, hari irindi jwi rija kuguhindura, rizanye ijwi ritandukanye n'iryo umazemo iminsi. Hari ijwi haleluya. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo mfise umukunzi, haleluya 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 haleluya. Imana ishimwe, uwo mukunzi yitwa Emmanuel, haleluya haleluya. Imana ishimwe, rabasi lotemene tuterebesi kemeneta. Imana idufashe, ndakuzaniye ijambo imbari rikubwira ijambo rivuga ngo byahindutse, birahindutse, niwabyizera niwabyemera. Imana ishimwe, nzanye ijambo rivuga ngo birahinduka, birashobora guhinduka, birashobora guhinduka, haleluya haleluya, birashobora guhinduka, birashobora guhinduka. Oh haleluya, hari umwami yabihinduye, hari umwami agororoka, hari umwami atananirwa. Rabasike tutemeneta risekelo tutemeneta tutekemeneta. Ndakubwiza ukuri, iki gitondo nico guhindura ibintu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya, Imana ishimwe. Iki gitondo nico guhindura ibintu, nico guhindura ibintu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya. Hari umunsi Hana byahindutse, Hana biramenyekana, byarashobotse. Hana yaramaze iminsi ari ingumba, ubuzima bwiwe bwari ubugumba. Imana ishimwe, ubuzima bubi, ubuzima bw'agahinda, ubuzima bwo gutagwa, ubugumba n'ikibazo. Bakubwira ngo ubyara, umaze iminsi miremire, ngo waje kuzuza gusa, kurya gusa. Imana idufashe cyane, Imana idutabara. Akubwira ko atacumaze, ubugumba burababaje. Yewe uri kuranyumva wangumba we, humura, uyu munsi rucitwa ingumba, uje guhindurirwa ibihe. Haleluya. Kindi kiduhagurukije, nimuha agaciro iri jambo. Basi utume ureka kwizera data uri karabivuga, ariko wizere Yesu. Ariko data uri karabivuga wari ukwiye kumwizera, kuko ni intumwa. Erega napfuye kuvuga ibyo atabwiye, ni intumwa. Bibiliya imbariye ngo ndi intumwa mu gishingo cya Yesu, ndi intumwa. Nejo bundi ntugasuzugura intumwa, ntukakengera intumwa, ntugapfe ukufasha intumwa, ariko wokwizera mwene. Hari umunsi Yesu yavuze ijambo, nawene habaye igihe batamwizera, kandi ari umwami w'abantu, nawe yarabayeho ari mu bihe batamwemera. Imana idufashe. Ntabwo ari iby'ubu, ntabwo ari iby'iki gihe, iby'abapinga, iby'abapingayi, iby'abakomantere, iby'abantu batemera, byamyeho. Ariko Yesu aravuga ijambo ngo nimba mutanyizera cyangwa mutanyemera, tuma mwizera igitangaza kimwe gusa cyo batarabayeho, cyangwa mwizere basi uwantumye, cyangwa basi mwizere ijambo rimwe. Arababwira ngo tuma mwibuka igikorwa kimwe gusa mwoba mwarumvise cyakoretse, hanyuma bitume mwizera ibyo mvuga. Abamye batizera Yesu ni benshi cyane, abamye batemera ibyo abakozi b'Imana ni benshi cyane.
ariko sibo nanje ndabatahura ariko sibo nanje ndabatahura ni shetani yazibye imitima yabo yasutse uruhumyi kuba adashaka ko abantu batera imbere sinibyo gusa ni shetani aguma atitura igikorwa c'Imana rimwe na rimwe ugasanga hari abakozi b'Imana bahemutse nkuko guhemuka bigatuma abantu batakibize bakaca bafatira muri rusange abantu bose ko ari bamwe ariko nagomba ndakubwira Imana iracariho kandi izohoraho kandi irafise abakozi ikoresha uvyuma uvyemera baracariho haleluya abizegwa abizera abasenzi abana b'Imana abayubaha abayikorera abayiborogera ijoro n'umurango baracariho turahari Mana ishimwe jewe nije niyizi nivuga kubera niyizi Paulo yarabivuze ngo bari mwebwe mwimenye mbega ntimwiyizi jewe ndiyizi nico gituma mvuga ngo turahari haleluya Mana ishimwe Mana ihabwe icubahiro haleluya yewe Mana data wa twese Mana ishimwe haleluya nta kindi cyazanye Yesu nuguhindura icyazanye Yesu nuguhindura byari byarapfuye icyazanye Yesu nuguhindura icyari cyarazimiye Bibiliya ivuga ngo nazanywe no kurondera icyari cyaratakaye cyari cyarazimiye ndagihindure kizima Mana ishimwe hari abantu bazimiriye mu byaha hari intama zatakaye hari abantu bazimiye mu buyobe mu buzimire Imana idufashe nta kindi cyatuzanye nta kindi cyazanye Yesu nuguhindura ariko ijambo Mana ndagushimye ko waje guhindura Mana ndagushimye ko waje guhindura nanje ndacyakeneye umpindure bigikoresho cyawe tugera ku rundi rugero nanje ndagusabye umpereko umpindure bumuvugishwa wawe tugera ku rundi rugero nanje ndagusabye umpindure nduze mu yandi mavuta ko waje guhindura mperako mindura ngira ukugomba mindura ngeza aho ushaka kongera mindura haleluya ivyiyumviro vyawe Mana Yesu ivyiyumviro vyawe biba ari byo vyiyumviro vyawe ubugombe bwawe abari bwo bugombe bwawe merako mpindure merako ndacyakeneye guhindurwa kugera ku rundi rugero ndacyakeneye guhindurwa gukoreshwa nawe ibitangaza n'ibimenyetso ndacyakeneye guhindurwa kumenya ijambo ryawe kugera ku rundi rugero merako Mana jeho ndabyizeye jeho ndabyemera jeho ndabyakira jeho ndabikeneye nimba hari undi muntu yoba bikeneye yofatanya nanje mu kubisaba mu kubibamwo mu kuvyemera nimba hari undi muntu ariko arankurikirana ari hagati mu gihugu harimo hagati mu gihugu ari mu gisagara ca Bujumbura ya haleluya ijambo ni ryawe ryo kuguhindura era bamwene data wararushe urakeneye guhinduka era bamwene data ibihurimwo era abancuti yawe ukundwa yewe mushikanje yewe papa yewe mama urarushe urakeneye impinduka narimvuze ngo urakeneye impinduka none we ntubibona urakeneye guhindurirwa hoba mu buryo bw'impemu urakeneye impinduka hoba muri ahantu uba urakeneye impinduka hoba ibyo ukora urakeneye impinduka hoba mu muryango wawe uyu munsi hari icyo ngiye kuvuga isa hari icyo ngiye kuvuga ndagiye kuvuga ku buzima bwawe ndagiye kuvuga ku magara yawe urafise ubumuga wamugariye mu gihe kirekire ariko hari icyo ngiye kuvuga ku buzima bwawe haleluya haleluya Mana ishimwe hari icyo Petero yavugiye ku iki kimuga ubuzima buca burahinduka hari icyo Yohana yavugiye ku iki kimuga ubuzima buca burahinduka kandi ibyo yari yizeye ntabwo ari byo yabonye haleluya umaze igihe kirekire hari ibindi wizeye umaze igihe kirekire hari ibindi uhanze amaso umaze igihe kirekire hari ibyo wumva hari ibyo wubakiyeko ariko ibyo nagomba nakubwira bibasha guhindurwa izina ry'umwami Yesu bibasha guhindurwa isengesho turimo bibasha guhinduka nagomba nakubarire niwanyizera ukizera wantumye ukizera ijambo ryiwe ukizera umwami w'abami ubasha guhindurirwa
amateka y'uyu munsi ubasha guhindurirwa ubuzima umazemo igihe umaze guhindurirwa ubumuga umazemo iminsi urimo ndabyemera neza yuko hari ahantu wari waramugariye ndabyemera neza yuko hari ahantu wari waramugariye hoba mu buryo bw'imhemu hoba mu buryo bw'umubiri muri gasekara mu buzima bwawe mu mibereho yawe hariho ibimuga byinshi biko ndavugana navyo hari ibimuga byinshi w'iyi saha ibintu byarapfuye baramugaye amaguru baramugaye imitima baramugaye ivyiyumviro baramugaye ubutunzi baramugaye mu gakiza baramugaye mu masengesho ivyo ni ibimuga biriko birankurikirana hariho abagwayi bamugaye mu buryo bwose Yesu adufashe hariho ubutunzi bwamugaye mu buzima bwawe bwaramugaye hariho abamugaye kuva bakivuka n'ubu baracamugaye nibabone ejo hawe nibabone ubuzima bwawe nakahise babone baganya mu gashinga baba mu mubabaro bibaze ejo hawe bibaze ingene vyogenda baba baramugaye baba mu busambanyi baba mu bubeshi baba mu nzigo baba mu macakubiri byabo byaramugaye ubuzima bwabo bw'agakiza bwaramaze kuvuga bwaramugaye ubuzima bwabo bw'amasengesho bwaramaze kumugara ariko mw'iyi saha iki gitondo hari ganuke ndakuzanira hari ijambo ndakuzanira haleluya Petero aravuga ngo we wakimugawe banga amaso nta kindi gikorwa ujejwe aramo baratumviriza warahanze amaso benshi warahanze amaso abantu benshi baraguhaye amafaranga kandi warayariye arahera nta buzima bwahindutse ntiwamugurutse wamye kwa kundi kandi iminsi yose wamye uzinduka mu gatondo uzinduka usega baguterura wamufise umubabaro rimwe na rimwe ushiramwo n'ububeshi ariko nagomba nkubwiye uhereye isaha hari ijambo ndakuzaniye rica rigukura mw'iki kibanza rikugendesha rigushikane mu kindi kibanza iyo vyumva bari gutera haleluya nagomba ndakubarire ngo hari ijambo ubasha kwizera mw'iki gitondo rikaguhindura muri quartier rikaguhindura mu kazi rikaguhindura mu buzima rikaguhindura mu gakiza rikaguhindura aho wari umaze iminsi wicaye aho wari umaze iminsi uzinduka mu gatondo raba reteke robosi tuteke meneta haleluya hari ijambo ndakuzaniye ribasha kuguhindura nari mvuze ngo hari ijambo ndakuzaniye mw'iki gitondo ribasha kuguhindura rikagukura ahantu umaze igihe rikagukura ahantu umaze iminsi Mani ishimwe Mani tugire neza Mani dufashe haleluya iki kimuga kimaze kumva iryo jambo haleluya cyaciye gikugwa mw'ico kibanza cyarimwo cyo gusega Petero aravuga ngo ico unsavye ntabwo ari cyo ndaguha ariko mfise ubushobozi bwo kuguhindura ubushobozi bwo kuguhindurira ubuzima bwawe kazoza kawe kahise kawe kandi ubuzima bwawe nibusubire kwitwa hari ubuzima bw'ubumuga haleluya aravuga ngo mpanga amaso ngira ico mvuga ku buzima bwawe uyo mwanya Petero ngo aravuga ngo mw'izina rya Yesu 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 umunyanazareti mw'izina rya Yesu haleluya mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu yapfuye akazuka mw'izina rya Yesu haleluya yanesheje byose mw'izina rya Yesu yatsinze abantu mw'izina rya Yesu yanesheje ufuna kuzimu mw'izina rya Yesu ufise ijambo cyanyuma ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu ubikomeza akabisohoza mw'izina rya Yesu ubirema akabishitsa mw'izina rya Yesu utanga ubugingo mw'izina rya Yesu yanyiganyije isi iranyiganyiga mw'izina rya Yesu yazanye umuco mw'izina rya Yesu haleluya mw'izina rya Yesu yanesheje mw'izina rya Yesu yazuye Lazaro mw'izina rya Yesu yagwishije utufi n'umutsima abantu ibihumbi bitanu bagafungura mw'izina rya Yesu Munazareti arabwira ikiremera aravuga ngo ndavuze haguruka ku maguru yawe haguruka tambuka haguruka genda haguruka genda mw'izina rya Yesu robosike lolemene tuta nariko ndavuga izina rya Yesu
ntabwo ndiko ndavuga izina ry'umuntu ariko ndiko ndavuga izina ry'umwami w'abami. Iryo zina ndarikunda. Iryo zina ryagize icondi. Iryo zina ryampaye umunezero. Iryo zina ryankijije ingwara. Iryo zina ryagwanye n'ibingwanye. Iryo zina ryanesheje isi. Iryo zina ryangize umwizerwa, umukristo, umusezi, umukozi w'Imana. Iryo zina ryampaye ububasha. Iryo zina ryakijije iki kimuga. Iryo zina ndagize. Nagomba ndakubarire mwene data, iryo zina ribasha kugukura ahantu wari uri. Ndavuze izina rya Yesu. Ndategetse izina rya Yesu. Umuntu yamugaye amuguruke mu izina rya Yesu. Rabasi rotekemene robosike tutemeneta roisemene tutekemene. Mw'iryo zina ndategetse mpagaze mu bushobozi Imana yampaye. Ubushobozi bw'umwami w'abami, ubushobozi bw'amavuta Yesu yashinze cyangwa yashinze. Ndategetse umugwayi wese, iyo bagwaye sida, iyo bagwaye kanseri, iyo bagwaye diyabete, iyo bagwaye hypertension, iyo bagwaye ubuzima bubi, infection, umubiri wose iyo bagwaye malaria, iyo bagwaye imiyaga mibi, iyo bagwaye ivyo bamuroze, iyo bagwaye ubumuga ubwo ari bwo bwose, mu bushobozi bw'izina ry'umwami Yesu. Ndategetse ngo ucuvyuka uryamye mu izina rya Yesu. Ndategetse uwaragwaye umutwe akira mu izina rya Yesu. Ndategetse urafunzwe n'abadayimoni bamurekura mu izina rya Yesu. Ndategetse wari hejuru y'urupfu aruvemo mu izina rya Yesu. Ndategetse ubugwayi bwose buhere mu izina rya Yesu. Ndategetse abari babashwe n'ivyaha nibarekure mu izina rya Yesu. Robosi tutekemeneta robosi kemenetu ukoreramwo ibikorwa vyiza, ibikorwa vy'Imana. Jewe rero ngiye kubandanya dusangira ijambo ry'Imana nk'uko nababwiye. Nitwa Pastor Nduwimana Joseph, nkaba ndongoye ishengero rya Repentance kwijabe canke se ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo kwijabe. Rero tugomba tubandanye mu kiganiro citwa ngo ugusenga kurahindura ibintu. Niko bimeze, ibintu birashobora guhinduka kubwo gusenga. Imbere rero uko tubandanya, reka dusangire isengesho kugira ngo tubandanye n'ijambo ry'Imana. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na mwene Sonitezuwera Justin. Data mu izina rya Yesu, Mana y'inkomezi n'imbabazi, Mana ibirema kandi kabikomeza, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, turagushimiye kubw'igitondo cy'umugisha n'imbabazi utweretse muri kuri uyu munsi. Ndakwinginze rero ubuntu bwawe, ijuru ryawe rimanuke, igitutu cyawe kimanuke, bwiza bwawe na presence idasanzwe bane natwe, kandi bane n'umuntu wese agiye kudukurikirana muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twagomba dusangira ijambo ry'Imana, dusoma hariya mu Vyakozwe n'Intumwa igice cyaho ni cya 3 umurongo waho turahera ku murongo reka duhere ku murongo wa mbere. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yararemaye ikirenge, yararemaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, ategwa na yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asabe canke asegerereze abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana kugira ngo bagomba kwinjira mu rusengero, arabasega canke se arabasaba ngo bamuhe
Petero amuhanga amaso. Petero amuhanga amaso be na Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero arababarira ati Petero aramubarira ati feza ni zahabu ntavyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Mwizina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Amen, amen. Arabaduka. Arahagarara. Atangura gutaka. Yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka. Yiterera hejuru. Ahimbaza Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Niri jambo twagomba gusangira y'uyu muntu yari yaramugaye canke yaremaye ikirema caremaye ibirenge igihe kirekire. Bibiliya imbariye ngo hariho urugendo rw'abakozi babiri Petero na Yohana bafashe ngo bariko baraja gusenga. Imana ishimwe. Haleluya. Bagera ku kirema caremaye, bagera ku kimuga camugaye ngo cama giterurwa imisi yose bagishira ku irembo ryiza. Iryo rembo ngo ryaduga rija ku rusengero. Nta kandi kamaro yari afise, kwari ugusega, kwari ugusaba, kwari ugusegerereza ngo yari yamugaye akiva mu nda ya nyina. Imana idufashe cyane. Mu yandi majambo ubuzima bwiwe bwose bwari bwarapfuye akiva mu nda, kandi ico kirema cari kizi ko kitazokira, kandi ico kimuga cari kizi ko kizokwama kibeshwaho no gusaba abarengana. Umunsi umwe babona Petero, umunsi umwe rero ico kirema kibona Petero na Yohana bambaye nk'abakozi b'Imana, bashajije, bambaye ubwiza bw'Imana. Bagera ku ico kimuga. Ico kimuga ngo kica kibashira ku mutima, kiravuga ngo ubuhoho ndatubutse kabisa, ngomba ndonke inoti zifadika. Ngo arigwisha cyane, arasemerera, araboroga, ararambarara. Muraza basaba ingene bahora basaba cyane cyane iyo babonye umuntu umenga arafise ikintu, bamwe bamwita patro, shefu, nyakubahwa, akagerageza uburyo bwose bwo kwirembesha. Ariko Yohana, ariko Paulo, haleluya, umukozi w'Imana Petero na Yohana bamuhanga amaso, baramuraba, basanga wewe yasize umutima ku mafaranga, ariko nabo bashira umutima kumukiza. Haleluya. Imana ishimwe. Ashira umutima ko hari ikintu agiye kuronka, ariko wibuke yuko yari yarasabye amafaranga imisi myinshi, ariko ntiyari bwahinduke. Yamaronka amafaranga ariko ntiyari bwahinduke. Ijambo ndakuzaniye niri rivuga ngo hari ubushobozi bwo guhindura. Haleluya. Ijambo ndakuzaniye hari ubushobozi bushobora kuguhindura. Nagomba ndakubarira irindi jambo, ndagomba nkubwire ngo ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Mana ishimwe. Ijambo ndakuzaniye niri jambo rivuga ngo urahinduka mu izina rya Yesu. Birahinduka mu izina rya Yesu. Birashoboka kuhinduka mu izina rya Yesu. Ku Mana b'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashobora guhinduka. Jambo ndakuzaniye no guhinduka, kandi birashoboka guhinduka. Haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ntushobora kubitahura neza. Niki kimugani cyabitahura, cyari cyabivukiyemo, icumva ingene cyo hinduka, ariko mu izina rya Yesu ngo kirahinduka. Petero aragihanga amaso. Petero yarazi Imana akorera, nanje ndazi Imana nkorera. Petero yarazi Imana akorana nayo, niyo nanje nzi. Narabonye ihindura abantu, narabonye ikiza abagwaye, narabonye ibimuga bimuguruka, narabonye agaburira abantu, narabonye ibyapfuye bipfa. Haleluya. Narabonye atanga ubuzima, narabonye ibintu bihinduka, abari mu marira banezerwa. Haleluya. Imana ndababwira siyo
sinayumvise ku matwi gusa ariko ubwanje narayibonye ariko dusomye na Bibiliya iranyereka ibintu byahindutse byinshi kubw'izina ry'umwami Yesu. Haleluya 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 haleluya. Mani shimwe nagomba ndakubarire aho umwami ashitse ibintu birashinduka. Nagomba ndakubarire aho iri zina rivuzwe ibintu birashinduka. Nagomba ndakubwire hari ingabire zibasha guhindura ibintu. Mani shimwe uyu Petero na Yohana bari bafise ingabire, bari bafise ijambo rihindura, ijambo rirema, ijambo ry'ubugingo, ijambo ryo kwizera ryashoboye guhindura ubuzima bw'iki kirema. Mani shimwe, mani habwe icubahiro. Haleluya haleluya. Mani shimwe oyi, mani shimwe. Haleluya haleluya. Nimuri kuranyumva ndakuzaniye ijambo birashoboka guhinduka. Amen amen amen. Nawe utabona inzira birashobora guhinduka. Nawe utabona ingene bigenda birashoboka. Oya birashoboka, ndavyemera birashoboka. Haleluya. Niwavyizera bibasha gushoboka, niwavyizera ubasha kubibona. Niki kirema nicabona kumenga vyoshoboka. Niki kirema nta nzira bari bafise, nta nzira vyabona, nta nubwo yari bwabibone n'umunsi n'umwe, ariko aravyizera gusa, ariko apfa kuvyizera ku nguvu gusa. Ariko Petero wewe aramubwira ngo mhanga amaso, mhanga amaso. Haleluya haleluya. Mhanga amaso, mhanga amaso. Mani shimwe. Haleluya. Hari icyo ngiye gukora. Nukuri wewe wakirema we. Mhanga amaso, mhanga amaso. Hari icyo ngiye kuvuga ku buzima bwawe, kandi ubuzima bwawe urahinduka. Nagomba ndakubwire wewe uri kurankurikira ukoreramwo ibikorwa vyiza, ibikorwa vy'Imana. Jewe rero ngiye kubandanya dusangira ijambo ry'Imana nk'uko nababwiye. Nitwa Pastor Nduwimana Joseph, nkaba ndongoye ishengero rya Repentance kwijabe, canke se ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo kwijabe. Rero tugomba tubandanye mu kiganiro citwa ngo ugusenga kurahindura ibintu. Niko bimeze, ibintu birashobora guhinduka kubwo gusenga. Imbere rero uko tubandanya, reka dusangire isengesho kugira ngo tubandanye n'ijambo ry'Imana. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Nitezuwera Justin. Data mu izina rya Yesu, Mana y'inkomezi n'imbabazi, Mana ibirema kandi kabikomeza, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, turagushimiye kubw'igitondo cy'umugisha n'imbabazi utweretse muri kuri uyu munsi. Ndakwinginze rero ubuntu bwawe, ijuru ryawe rimanuke, igitutu cyawe kimanuke, bwiza bwawe na presence idasanzwe bane natwe, kandi bane n'umuntu wese agiye kudukurikirana muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twagomba dusangira ijambo ry'Imana, dusoma hariya mu Vyakozwe n'Intumwa igice cyaho ni cya 3 umurongo waho turahera ku murongo reka duhere ku murongo wa mbere. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yararemaye ikirenge, yararemaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, ategwa na yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asabe canke asegerereze abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana kugira ngo bagomba kwinjira mu rusengero, arabasega canke se arabasaba ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, Petero amuhanga amaso bena Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero arababarira ati, Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo dufise,
ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Haleluya, 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 Imana ishimwe. Amen, amen. Arabaduka, arahagarara, atangura gutaka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka, yiterera hejuru, ahimbaza Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Niri jambo twagomba gusangira y'uyu muntu yari yaramugaye canke yaremaye ikirema caremaye ibirenge igihe kirekire. Bibiliya imbariye ngo hariho urugendo rw'abakozi babiri, Petero na Yohana, bafashe ngo bariko baraja gusenga. Imana ishimwe. Haleluya. Bagera ku kirema caremaye, bagera ku kimuga camugaye, ngo cama giterurwa imisi yose bagishira ku irembo ryiza. Iryo rembo ngo ryaduga rija ku rusengero. Nta kandi kamaro yari afise, kwari ugusega, kwari ugusaba, kwari ugusegerereza, ngo yari yamugaye akiva mu nda ya nyina. Imana idufashe cyane. Mu yandi majambo ubuzima bwiwe bwose bwari bwarapfuye akiva mu nda, kandi ico kirema cari kizi ko kitazokira, kandi ico kimuga cari kizi ko kizokwama kibeshwaho no gusaba abarengana. Umunsi umwe babona Petero, umunsi umwe rero ico kirema kibona Petero na Yohana bambaye nk'abakozi b'Imana, bashajije, bambaye ubwiza bw'Imana, bagera ku ico kimuga. Ico kimuga ngo kica kibashira ku mutima, kiravuga ngo ubuhoho, ndatubutse kabisa, ngomba ndonke inoti zifadika. Ngo arigwisha cyane, arasemerera, araboroga, ararambarara. Muraza basaba ingene bahora basaba cyane cyane iyo babonye umuntu umenga arafise ikintu, bamwe bamwita patro, shefu, nyakubahwa, akagerageza uburyo bwose bwo kwirembesha. Ariko Yohana, ariko Paulo, haleluya, umukozi w'Imana Petero na Yohana bamuhanga amaso, baramuraba, basanga wewe yasize umutima ku mafaranga, ariko nabo bashira umutima kumukiza. Haleluya, Imana ishimwe. Ashira umutima ko hari ikintu agiye kuronka, ariko wibuke yuko yari yarasabye amafaranga imisi myinshi, ariko ntiyari bwahinduke. Yamaronka amafaranga, ariko ntiyari bwahinduke. Ijambo ndakuzaniye niri rivuga ngo hari ubushobozi bwo guhindura. Haleluya. Ijambo ndakuzaniye hari ubushobozi bushobora kuguhindura. Nagomba ndakubarira irindi jambo, ndagomba nkubwire ngo ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Mana ishimwe. Ijambo ndakuzaniye niri jambo rivuga ngo urahinduka mu izina rya Yesu. Birahinduka mu izina rya Yesu. Birashoboka kuhinduka mu izina rya Yesu. Ku Mana b'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashobora guhinduka. Jambo ndakuzaniye no guhinduka, kandi birashoboka guhinduka. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ntushobora kubitahura neza, niki kimugani cyabitahura, cyari cyabivukiyemo, icumva ingene cyo hinduka, ariko mu izina rya Yesu ngo kirahinduka. Petero aragihanga amaso, Petero yarazi Imana akorera, nanje ndazi Imana nkorera. Petero yarazi Imana akorana nayo, niyo nanje nzi. Narabonye ihindura abantu, narabonye ikiza abagwaye, narabonye ibimuga bimuguruka, narabonye agaburira abantu, narabonye ibyapfuye bipfa. Haleluya. Narabonye atanga ubuzima, narabonye ibintu bihinduka, abari mu marira banezerwa. Haleluya, haleluya. Imana ndababwira, siyo numvise ku matwi gusa, ariko ubwanje narayibonye, ariko dusomye na Bibiliya iranyereka ibintu byahindutse byinshi kubw'izina ry'Umwami Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nagomba ndakubarire aho umwami ashitse ibintu birahinduka. Nagomba ndakubarire aho iri zina rivuzwe ibintu birahinduka. Nagomba ndakubwire hari ingabire zibasha guhindura ibintu. Mana ishimwe. Uyu Petero na Yohana bari bafise ingabire, bari bafise ijambo rihindura, ijambo rirema, ijambo
ry'ubugingo ijambo ryo kwizera ryashoboye guhindura ubuzima bw'iki kirema. Mana ishimwe, Mana ihabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe, oyi Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Nimuri kuranyumva ndakuzaniye ijambo birashoboka guhinduka. Amen, 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 amen. Nawe utabona inzira birashobora guhinduka. Nawe utabona ingene bigenda birashoboka. Oya birashoboka. Ndavyemera birashoboka. Haleluya. Niwavyizera bibasha gushoboka. Niwavyizera ubasha kubibona. Niki kirema nicabona kumenga vyoshoboka. Niki kirema nta nzira bari bafise, nta nzira vyabona, nta nubwo yari bwabibone n'umunsi n'umwe, ariko aravyizera gusa, ariko apfa kuvyizera ku nguvu gusa. Ariko Petero wewe aramubwira ngo mpanga amaso, mpanga amaso. Haleluya, haleluya. Mpanga amaso, mpanga amaso. Mana ishimwe. Haleluya. Hari icyo ngiye gukora. Nukuri wewe wakirema we, mpanga amaso, mpanga amaso. Hari icyo ngiye kuvuga ku buzima bwawe, kandi ubuzima bwawe burahinduka. Nagomba ndakubwire wewe uri kurankurikira, ukazi urimo karakeneye gushindurwa. Arabasi dutekemeneta n'abarundi barabuciye umugani mwiza ngo ntawe uhoraho yabaye. Mana idufashe, ntawe uhoraho yabaye. Mana idufashe. Na Yesu yaravuye mu ijuru araza kuducungura, kandi yongera ava mu isi yigendera mu ijuru, kandi azongera agaruke. Umva izo ngendo, yavuye mu ijuru araza mu isi, kandi ava mu isi aja mu ijuru, kandi azova mu ijuru yongera agaruke, kandi azongera agaruke yongera asubire. Haleluya, haleluya. Yesu we, turi mu ngendo. Nawe hindurirwa, gira urugendo, gira intambuka. Nawe birahinduka. Urupfu rwari imbere yawe rubasha guhinduka. Ivyo bateguye ku buzima bwawe bibasha guhinduka. Imigozi yari kuboshi ibasha guhinduka. Ivyakubereye igishika kibasha guhinduka. Ivyabaye igihomoke kibasha guhinduka. Ariko uravyumva, Mana yo mwijuru wotera haleluya. Abisirayeli barahinduriwe, barava mu gihugu ca Egiputa, bararangurura berekeza i Kanani, kandi vyarashobotse. Farawo yarabarekuye, mubwire ngo birashinduka. Gira uwo muri kumwe ngo vyahindutse. Gira uwo muri kumwe ngo ndavyemeye. Gira uwo muri kumwe ngo ndavyakiye. Gira uwo muri kumwe ngo Yesu arampinduriye. Gira uwo muri kumwe nimba uri umwe basi ivuganye mu mutima uvuga ngo Yesu ndemeye ko bihinduka. Vuga Yesu, vuga basi ngo Yesu ndagushimiye ko mpinduye. Tumuvuga basi ngo Mana ndabonye ko waje guhindura ubuzima bwawe. Yesu we, haleluya. Mana ishimwe. Abisirayeli Mana irabahindura. Umviriza ijambo rikomeye yabahinduriye Farawo atabishaka. Iri jambo nturaryumva. Mana ishimwe. Byahindutse Farawo atavyemera, n'ingabo za Farawo zitavyemera. Baravuga ngo ntimuva, ariko ijuru ngo murahava. Mose ati turahava. Arabasi Ratekerobo dutekeme iseke duteke. Ariko hari umuntu ariko aranyumva, ariko hari umuntu ariko aranyumva. Ahantu ngeze hari umuntu ahumba, hari umuntu rabasi, ariko hari umuntu anyumva. Yesu we, hari umuntu anyumva. Wowe wamugariye mu bitaro igihe kirekire, rabasi urasohoka urahava uragenda. Uri muri prison uravayo rakatike robosike. Umviriza neza, ndagarutse kuri ijambo, ndagarutse. Mose ahagurukijwe n'ijuru aravuga ngo birahinduka. Mose aravyemera, Mose aravyakira, Mose abibamwo. Arahaguruka aragenda abwira Farawo ati Farawo, Imana ubwoko bwayo yabuhinduriye. Yahinduye iki? Ati yabahinduriye ntibagishobora kuguma bacobogozwa, ntibigikunda kuguma bacobogozwa, bakubitwa, bikorezwa amatafari n'ivyondo. Yesu we ndafashijwe. Umaze igihe kirekire ucugwa bufuni na buhoro, umaze igihe kirekire uri mu gahinda k'umubabaro, umaze igihe kirekire uzungurukira mu butayu no mu bugaragwa, umaze igihe kirekire Yeriko yaragutambamye imbere, umaze igihe kirekire uvugwa kw'amajambo y'agatwituro, wikorera ivyondo, wikorera ucugwa bufuni na buhoro, ukoreshwa nk'imbohe, ukoreshwa. Mana we, ndakwibutsa
ndibutse ubushobozi bwawe, mbega ndibutse ugukora kwawe, mbega ndibutse ukwera kwawe. Ariko Mana watwiyumviye ko mw'iki gitondo, oh haleluya, urungika ijambo ryo guhindura ibintu, guhindura ubuzima, uhindura ijambo, urundika ijambo mw'iki gitondo. Yesu ndagushimiye kubwira ijambo. Farawo arabwirwa na Mose yuko byahindutse, ariko aravuga ngo ntibishoboka. Fatiye ku ngabo mfise, fatiye ku bushobozi mfise, fatiye kuko ndi umwami, ntibishoboka kw'aba bantu bumva mu byara, bomva imbere, arababarira ngo hari ijambo yavuze ry'agasuzuguro, aravuga ngo ngomba ndabe Imana yobankura mu biganza, ngomba ndabe. N'aba basore batatu, Shadrake na Meshaki na Abedenego, bamaze kwanka gufukamira Bayali, bamaze kwanga gufukamira Shetani, hariho umugabo yavuze ndanje ndaraba Imana iza kubankura mu maboko. Na Daniyeli amaze kwanga gusenga igishushanyo, hariho umwami umwe yavuze ngo nanje ndaraba uza kubankura mu maboko. Nanje ndakubwira, hariyo abadayimoni bamaze kukuboha, hariyo abarozi, hariyo abadayimoni, hariyo imiyaga mibi, hariyo ivyakuboshe, hariyo abakuboshe, hariyo abagufundikiye, hariyo ubohewe. Baguma bavuga ngo nanje ndaraba ico bankura, kandi nawe usa n'uwavyakira umenga uri imbohe. Nagomba nakubwira nuvyanke, nyiri ingwara, nyiri ubukene, angira Farawo, angira Shetani, angira abadayimoni, angira abarozi, angira imiyaga mibi, angira ingwara, angira ubugumba, angira rabasike tutekemeneto robosiketo rakasi anka kila Shetani ati ndagiye ndasohotse ndavuye iyi bohero ndasohotse ndagiye. Ariko wa muntu ahantu uri ni wo kwanga, tambuka intambuko basi ugira ikimenyetso cya mbere cy'ukwanga. Sohoka, haguruka, yewe ugwaye bitahora bikunda, byuka, inanate, byuka, izina rya Yesu, izina wowe bitakunda, wihindukize, birashoboka, izina rya Yesu, wowe wikuranyumva abasi tutekerebe sekemeneto, kora icyo utahora ukora, tangura ukora icyo utahora ukora. Rabasi wowe uri muri prison, haguruka ku maguru yawe, utangura utambuke, rimwe, kabiri, gatatu, uvuga ati mu izina rya Yesu, mu izina ry'Imana, mu izina rya Mpwemu Yera, mu butatu ndasohotse prison, ndasohotse ibohero, ndasohotse ubukene, ndasohotse ubugwayi, ndasohotse ubushomeri, ndasohotse amadeni, ndasohotse ibyaha, ndasohotse ubukumi, ndagomba kuba umugore. Tambuka rimwe, kabiri, gatatu, tambuka, sohoka mu izina rya Yesu. Ndasohotse ubusore, ndasohotse gupanga, ndasohotse ubukene, ndasohotse ibohero. Rabasi nimba hari uwabikoze akira igitangaza, bigenderemwo, byakire. Imana ibireme, Imana ibisohoze, Imana ibishitse, Imana ibiguhe, byakire mu izina rya Yesu, bigenderemwo mu izina rya Yesu, n'ivyawe mu izina rya Yesu. Rabasike lata reke tuteke mene time tu. Hallelujah. Mana yo mwisho, Mose yarasohoye Abisirayeli, Mose yarabasohoye, kandi umenga bidakunda, barava muri Egiputa baragenda iwabo, Farawo yananiraga, Farawo yagumutse. Ariko nagomba nakubwira, hari Imana yasize. Umvira ijambo, ngomba ndarangirize nukuri, Mana yo mwisho ndafashije niyerekwa, ngomba hari Imana yasizeho icemeza ni watahuye neza, icemeza nabwo watahuye neza nukuri. Narakubwira iryo jambo ntiwo ritahuye, ariko uryumvise. Narimvuze ngo iki icemeza, Farawo yaremezwe, rabasi haleluya, Yesu atabishaka yaremezwe, atabyemera yaremezwe, atabikunda aremezwa, arabarekura, abadayimoni arakurekura, Shetani arakurekura, abazimu arakurekura, ibyago arakurekura, indwara arakurekura. Haleluya.
yo urukundo rw'Imana reka Imana twiyumviye ko nagomba ndakubari twari dufise intaye nyinshi mu gatondo ariko uno munsi nta ntaye twakoresheje ngomba ndakubarire ngo tuzanye kukubwira yuko hari ikintu kikurekuza hariho guhindurirwa. Farawo yaremejwe kandi n'uyu munsi nagomba ndakubari Imana yantumye, Imana yamuhaye ijambo, numva imbaraga z'Imana ariko hari amavuta uri kurumva. Ndayumva amavuta, ndumva amavuta we najewe numva nafashije. Haleluya, 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 aremezwa ndafashijwe ariko hari umuntu yafashije ariko abantu bari kuri radio mu iki gitondo batewe iteka n'Imana, abantu bari kuri Buja FM bagendewe n'ijuru, abantu bari kuri radio batewe iteka n'Imana, ndagira ngo mwagire ubuntu bukomeye cyane. Imana ikirivugana na n'Imana igenda ni message.